turi kumwe n'abakinyi b'intamba mu rugamba baje nga muri kuri Buja FM mu kiganiro cyacu ca B-Sport. Turi kumwe na Lucho, turi kumwe na Makartir. Twagomba tugaruke gatonya ku vyabaranze muri kane baherukamo muri Egypte. Mbega Lucho na Makartir mo tuyagira ukuntu vyagiye canke mood muri mufise novuga muri mu gikombe ca kane hariya muri muronse qualification ubwa mbere mu mateka y'intamba mu rugamba. Oya musanzwe navuga yuko mundi twarose tumaze kurona qualification ari mundu nziza cyane sikuvuga ngo nitwe twenyene abarundi bose ari mundu ishimishije byari ibyishimo ku barundi bose mbere uri mu gihugu n'uri mu mahanga bose mbere bari kwisi yose abarundi bose ari kwisi yose ari mundu ishimishije cyane ndibaza ko abarundi bose bashimye je nibaza yuko yari experience y'ubwo kuko hejuru twagize ama kandi cyabaye n'icigwa kidufasha gutegura kazoza mu bijanye n'umupira w'amaguru mu Burundi kubera aho twashitse n'ivyo twagize nibaze ko atari byo twari naho twashitse yose expecting twari tugomba gushika kure hashoboka rero bishobora kuba ari icigwa kizodufasha next time kugira duzoshike aho twifuza n'abarundi bose. Ego twarabonye yuko intamba mu rugamba nivyo zarashironse qualification yabo ya mbere ariko nivyoroshe nibiki vyagiye birabagora novuga turavye ku rukino rwa mbere ugwa gatatu ibiki vyagiye birabagora bitashobokitse yuko muronka novuga n'imiburi kunganya canke turonke intsinzi. Je nibaza yuko ku ruhande rwacu twebwe abakinyi twarakoze ibishobora byose kugira turabe ko twoshobora kuronka amanota 3 byananse cyane twaronka n'inota rimwe mu gasi ko vyagenze nshobora kibazo yuko nkavuga yuko ariho dutegerezwa gukura icigwa kugira dukore kurutiriza hajya nimba twahora dukora 5 fois dukora ata 15 fois kugira turabe yuko natwe next time dushobora kuronka amanota abandi badukuye ko natwe tuzoya kure ku bandi. Ego ni Lucho twabonye mu rukino rwa nyuma muronswa ikarata itukura mbega muri mwebwe ko twabonye mu kibuga vyanka yuko muva mu kibuga nigiki cabababaje cyane mbega ni karata itukura cyane uko mwasize bagenzi banyu badakwiye mu kibuga. Aya icyamba waje ni uko naronse ikarata itukura en plus kuvuga nabaye kubona siga bagenzi banje mu kibuga kandi urabona iminota yarigeze yari imatch yari kiri kuri 15 minutes urumva gusiga mu bagenza mu kibuga nico cyambabaze cyane kurusha kandi bivanye na objective twari dufite kuri ya match ya Guinea nico cyatumye numva uko umva nkoshereje bagenzi banje. Mbe muri kazoza mubona mugiye gukosora utuhe tubazo twagiye turabagora muri kane. Ibyo tuzokosora sikuvuga ngo twega abakinyi mbwa murande ko twega abakinyi ibyo tugiye gukosora ni byinshi cyane ndibaza gukosora ni kuva hejuru kuva kubadukurira gushika hasi ndibaza ibyo tugiye gukosora ni byinshi cyane ndibaza umwe wese yarabonye hagiye gukosora ndibaza yuko ikindi gihe yuko tuzokwerekana aho twakosoye nibe n'abarundi bose bazobona aho twakosoye. Abavuga yuko experience ku ntamba mu rugamba yari novuga yo ku rwego go hasi ga Makartir wowe uri kumwe nico kibazo cyangwa uracemeza neza yuko experience kumenyereza wacu sikire ngerageje kuraba abamenyereza bari muri kane na cyane mu itsinda mwe murimwo uravye umumenyereza again not Hoy wa Nigeria ukacuja kumumenyereza peut-être uno Nicolas depuis wa Madagascar ukajya no kumumenyereza novuga wa Guinea ugerageje kumva amazina numva yuko ico kishobora kuba ari kibazo novuga cyagoye cyane umenyereza wacu nka Olivier Niyongeko. Je nashobora kuvuga yuko cyane ubu kuri football moderne ubu nta mazina cyane agikora mugabo nkuko bivuze yuko bajya bakoca n'abakoca bamaze kwandika amateka muri Afrika kandi bafise experience kumurusha bari gufuma bicisha muri yo nzira kubera experience bajya bakoze bamaze gukina mu bihugu byinshi bitandukanye natwe ukabona umukoca wacu yakoceje nga gusa mu gihugu cacu kandi imigwi gusa itandukanye ni equipe nationale yiwe ya mbere mugabo bajyo usanga barahinduye nk'ibihugu 3-4 nico gituma navuze yuko niko kajyo kugira nawe aronke icigwa kugira next time azomenye nimba yaciye muri plan A azoronka ingene na acha no muri plan B kugira ashobore nawe gukora nk'ivyo abandi bamurushije. Ego muri kazoza muri yumvira kuzokosora utwe tubazo kugira ngo tubone kandi ntamba mu 2021 twikarifiya kandi muri kane. Je cyambere no shobora kuvuga yuko nasubiramo cyane turakwiye gukora tunifuza yuko dukora cyane birushije n'ingene twakora na facilitation ingene dukora ikaba iyindi kugira
turabe yuko next time tuzoshobora kuhashika. Ikindi nto kwibagira nuko inkino tuzoza turakina nabonye nabajya abantu kugira bikarifye bakorera ko cyane nuko inkino zose tukinira ngaha tudashobora gutakaza urukino na rumwe. Gomwa hagati yanyu mbe n'abakinyi abahe ku bwanyu mwo hava mutubwira abakinyi novuga mwebwe ubwanyu abakinyi mwabonye yuko bashobora kuba barasumbije abandi mwatwaye abakinyi 22 ariko ntiyabuze abakinyi nka Lucho cyangwa ati uno mukinyi yaravyifashijemo neza gusumvya abandi abakinyi bashika kuri 2 canke 3. Yako bisanzwe kurande gwanje novuga mu ncamake ko abakinyi bose haba uwari mu kibuga haba ari kuri bande touche novuga ko bose bakoze neza sinovuga ko ngo hariho ngo warushije abandi umugabo kubera uri hanze nuri mu kibuga hari uvayo hari uwinjira novuga ko ujya yinjira nusohoka novuga ko ujya winjira nyene yakoze akazi gakomeye cyane je mu cyame novuga ko abakinyi bose bakoze neza cyane atanimwe noga yamwe novuga ati ngo yarononye ibintu cyangwa yarononye novuga mu cyame ko abakinyi bose bakoze neza cyane yabuze batatu bagifashijemo neza gusumbya abandi n'icyo si bose binje mu kibuga ariko nka wewe nka Lucho n'uwo mukinyi cyane ntabaye bakinyi bagushimishije uravye performance zabo mu kibuga. Oya nkuko namaze kubivuga mu isanzwe ndavuga ati ko umva ukeneye ko ndabivuga reka ndabivuge nta ngora ariko bari kuri abinyuburije kubivuga ndavuga ati kurande gwanje novuga ko abyifashemo neza paraporo ari nka Jonathan Mugardi yagifashemo neza cyane umva yabyitwaye muri cyane novuga ati abandanye kujya nyene Imana imufashe agira amagara meza novuga ko yabyitwayemo neza cyane ukurikira ari nka Sabimba Frederic kubera wewe yarabyerekanye yuko no muri june ya mbere ya kane yatuye muri bajya 11 ya novuga ati uwa kabiri kurande gwanje mugabo urazi uwa gatatu ndazi ko nashobora kumwemeranya n'abandi mugabo kurande gwanje ko umwese afise uko abona urumva je novuga kadi bigira Imana Gaël. Iyo ni ya Via Lucho kurundi ruhande rwa Marc Arti je kwanza novuga twitwa kwanza team urumva team ni kintu kimwe je novuga abakinyi bose bagenjije neza atakubesha kandi ataguca ijyano nino urabona umugabo nakwepa ikibazo nkuko yabivuze Lucho je kwanza noshimira kuri poste yanje yo mwigori Jonathan alifanya kazi ya bien kabisa. Petit alicheza match zake za bien, alipata chance akaitumia akajitetea kandi kama gisi Lucho alisema Petit Mungu amubariki abandanye kugira kujya nejo never know arashobora kuja no kurundi gwego twese nivyo twifuza abakinyi kugira uje kurundi gwego gushika kure ama na Fere alicheza match zake za bien mimi nasema nani hapo ego niye experience mwakuye muri ico gikombe ca CAN turangiza mwo tuyagira experience mwakuyemwo itandukanye novuga naza eliminatoire mwagiye murakina n'ayandi ma competition musanzwe mukiniramwo mbega kane yabasigiye iki nka Lucho nka Marc Arti. Je mu isanzwe ha experience nakuye muri CAN kubera ijya ni nurundi gwego mu isanzwe mu camake novuga yuko experience nagize ahubwo narabonye yuko urugero nariko cyangwa ugere ko turako nabagenzi bacu yuko hariho ikintu kinini tukibuze bisigura yuko umukinyi wese ahari mu kipe y'wiri arimo ahubwo agiye gukora incuro 10 kurusha hamwe yarari kugira uyundi munsi nkuko turiko turavuga ati dukeneye gukosora uyundi munsi nitwagirirwa chance canke ibakwe yo gusubira gukina kane tuzokosora hamwe twagize amakosa novuga yuko umukinyi umwese wo muri equipe nationale ahari hose agiye gukora cyane gusumba uko yarakora kugira tuzosubira hajyana kubera haje twamaze gusha muri kane twarabonye avantage twarabonye ivyiza nico tumare kuba tumaze kwibona ndazi umukinyi wese akeneye wese bifuza gusubirayo ndazi ko tuzosubirayo kandi tuzogera abarundi bose tuzogerageza gukosora aho twakosheje kugira undi munsi bizogende neza. Experience je novuga twakuye nuko turacakeneye ukora cyane kubera ugwego rwacu rw'umupira w'amaguru turasumbwa ari abakinyi n'ibindi bihugu bidusumvya bimaze kugera kure cyane ukibaza yuko nta kidashoboka kugira natwe dushobore gukora tugere kuri rujya gwego. Kera warumva twumvise nka Nigeria wumvise Algeria ukabona yuko menga baza kudutsinda 10 canke 5 umugabo ukabona tugira imbi pa 2 canke 0 urumva ni ikintu cerekana yuko naho bitarashoboka biri mu nzira biriko biraza urumva bisaba yuko twokora cyane. Ikindi nashobora kuvuga nuko nta umukinyi ndashobora kuvuga n'abatoyi bacu bari ko baratwumva umukinyi wese yo bafise goal yo bafise indoto yo bafise indoto yuko yorota gukina Coupe d'Afrique Coupe d'Afrique
ugakina ukitwara neza ina change maisha yako. Twizere yuko rero ino kane muvuyemwo yamaze kuba ibuguru yindi miryango tuze tubumve mu yindi migwi ga marketing ama contact ufise kugeza kuri no mwanya nyuma y'igikombe cya kane. Je nashobora kubesha ama contact nashobora kubura kubera ile ni platform n'abantu bose abakoca bose abakiba bari haje bariko bararaba kubera naho butaburi kura nka Jesse na kinyamaci mugana buturakino barabona yuko arabakinyi nyene batoranije bagushika hajya c'est pas par hasard ama contact ariho mugabo urabona ama contact twebwe abakinyi turafise abantu badutwara abaje bariko baravugana n'andi ma equipe sinobesha kandi genda cyafise contrat izoera muri December na Rusaka Dynamos irashobora kundekura canke ikangomana. Okay, ku ruhande rwa Rucho contact zirahari contact zirahari misanzwe umaze kugera kuri jya ntambwe uko meze kose ndumva ko utobora contact kubera ijya ni save wubatse je novuga ko contact ziriho reka turindire ko muri kano kanya sino kubarango ni izi cyangwa ni ziri amugabo umuntu amaze gusha kuri tele arashobora ku decide ati byagenze uko nuko ndibaza uko ejo canke hirya ejo mushobora kubibona. Tubashimire rero twari turi kumwe n'abakinyi b'intamba mu rugamba Rucho na Makartir mu kiganiro gitonya twakoranye raho ubutaha.